gikorwa turiko turakora ntikiraba igihe kinini dutanguye kukikora ariko na cyane Fridone canke na Diko nyene murashika ku matene kenshi na kenshi mbiga bimeze gute ubona abakinyi ba cinema bariko barabitaho nkuko bikwiye mubona ari hinduka ariko raba muri ibintu vya cinema canke nyene turacagwaza ikibazo ciza cyane umusesangutse ikibazo ni ciza novuga yuko kuri bamwe n'abandi baramaze kubitahura bakabona yuko hari hakarusho ko kuba n'amaradiyo ashobora kuba yo biyumvira ko canke kiyumvira kuri kino gisata ko ejo canke hirya yeje bizogera kure kurusha uko biri uno munsi ariko kandi hari abatarabitahura nabo urugero rw'uko nibaza bashobora kuba ari bamenyere cyane ko ibikorwa byabo kwiye kujandarizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ariko kandi bakibagira yuko hariho n'ahandi kure bavuga muri y'amabiro atandukanye yaba abantu biyubashe bashobora no kuba bo bugurura imiryango no gushika ahandi kure cyane canke n'ibiraka bikomakomeye ko nabo bashobora kuba bo batega yombi rero twotera kamo kuri abo bakinyi ba filime ko bashobora kubitahura hanyuma bakamenya ko kandi ari akaryo keza ko gushobora gushikana ibikorwa byabo kure kugira ngo na kino gisata babandi bari bakiciyumvira yuko ari icabatandero canke bakita amazina atandukanye nk'uko bamwe n'abandi bakunze kubivuga ko kiriko kirazamwa abantu ahubwo bataje gufina yamara bari ku kivi kandi ari gisata ubona yuko kiriko kiratunga abantu batari bake Diko Jero ikintu nokongera ko rabikizi yasa no bivuze mugari kanongere ko ibintu bibiri bariko baratahura bino bintu baranezererwa cyane banabonye aba promoters babandanye biyongera bakabona amaradiyo arahari avuga ibikorwa byabo ariko bano bantu hariho ingorane bamwe bagifise yo kutamenya uburyo bidandaza kutamenya uburyo bakorana n'abamenyesha makuru kugira batanga amakuru kutamenya uburyo bavuga ngo hari ibi nibi ngenda mu bivuge canke bagishe n'inama kuko burya umumenyesha makuru ari karavuga mwa bino bintu hariho n'ubumenyi abafise muri ivyo bintu ugasanga rero bo bibaza yuko ivyo bariko barakora bihagije ukamenga kugira urubuga rwa Facebook birakwiriye ariko kandi buryo urondeye Evrard abafise irindi tafari ashobora kugerekako hanyuma ikindi novuga ni ikintu kijanye no kumva ko batari yakira ngo bamenyere ama critique bo bumva menga umumenyesha makuru wa nyawe ni wa undi yo kwicara guma batera amashugwe aguma avuga ye nakararenze no mbere yakoze filme nziza mugabo abantu bize journalism barabizi canke bafise mwe bumenyi ntabwo ihagaze ku kuguma utera amashugwe gusa mbere barakubwira bati iyo ubonye ikitagenda niho umujournalist abaronsa akazi kuko umenyesha makuru agereranwa n'imbwa icungura urupango imbwa icungura urupango iyo indani ibintu bimeze neza sebuja yatashe riryamiye nta kibazo nayo nyene bujya bayitekana imbere ya portail umugabo ntihende hatera umwasi cange Syria Insanova pazi ikintu kitagenda nihuza kubona imbwa ubugimoka rero novuga ngo abakinyi ba film nibamenyere nano ma critique nimba yagiye mu birori yambaye nabi umumenyesha makuru nabivuge nimba yakoze filme y'amahwa niko abandi bamwe bavyita simvuze ngo tuzoba maramaza cyane mugabo nimba hari kitagenda nibemere na bino bintu bivuge mu matwi yabo ntiruba rugwanko nukugira ngo bino bintu tubivuge bamenye uburyo bwo kwikosora nibaze ko nka Mori ya Channel TV nibyari kujyo hatuvuze ngo batanguye ku masaha kandi bacerewe amasaha abiri yose wumva haro nabandi bantu byababaje nico kintu novuga bagende bakimenyere amenye uburyo bakorana n'itangazamakuru bamenye uburyo bakorana n'abanyamitahe bakwize ikintu cyitwa discipline na education ejo uzosanga industry yacu yatubutse tugere kure cyane umurongo wa telefone uruguruye ku bwanyu ni 67 ubusa mashaka twakura mukagico mutere canke ico mubaza mumvise ko turi mu gice ca cinema tuvuga uko cinema irikiragenda hano iwacu mu Burundi mumvise abakinyi bamaze kuba bavuka kuba bashobora gukina amareresa akundwa n'abagiye batandukanye twavuga ba Fani twavuga ba Sandi ba Sabas ba Abenduwayo n'abandi ba Liva ibintu bimeze neza ariko mutwakure canke mutwandikira ubutumwa bugufi bwose turabwakira reka tumvize kandi ino ndirimbo ya Natasha indirimbo aritse gusora yise Diko Entertainment.